bakunze ibiganiro bica kuri Musiri Champion TV. Uyu munsi wongera mvuga ati mbe Pacifique atuzane ibiki, ariko se mwabandanya mukadutega amatwi cyangwa se mukaduha akanya kugira ngo tubatere amatsiko. Uyu munsi twagendeye ni muri commune Buganda ni ntara ya Cibitoki, turi mu rugo rw'umushinga ntahe ngo umugabo atari so ngo ntumuvuga izina. Ntiza akanya gatoya kugira ngo tuyage. Je ndamuzi kera kandi akiri muto nkuko mubizi, kandi twama tubazanira mu biganiro byacu ndi kumwe nawe kugira ngo turabe abo bantu bagenana ubumuga ingene babayeho, ubuzima barimo ingene byabagende. Uyu munsi nakuzaniye bishasha, murabona n'ahantu ndi hateye amatsiko. Mushinga ntahe ndabaramukije. Yego amahoro. Mbega kubatabazi joho urazikunda kubuzi mu bamwitwa bande? Mbo amazina yanje bayintwa Bizimana Eric. Nkaba muri commune Buganda na Cibitoke. Eric, jewe ndakuzi atabumuga wari ufise. Kuba ariko baratwumviriza uno munsi murashobora kutubwira mbe byagenze gute, ibintu byashitse gute? Mbo je kuntu byanshikiye ntuye aho nari sanzwe nikora akazi kanje ko kunyonga imodoka. Ambo wama nari mbuye ku kazi. Yekira usangano bako baragwana. Mbo ninjira nkugiye kubanguranya. Mbo wowe karagwana n'undi acha kumera afise imbugita. Acha nacu imitima itanyinshi cyane mu kuboko. Kwamuguje mu kanseri. Kumaze kuja mu kanseri byace bigenda gute? Kumaze mu kanseri mbo ubuzima bwacu bahagarara. Wari yamaye ku kazi yaciye nyirukana aho directeur. Yaciye nyirukana ubwo nyene. Kumaze kuja mu kanseri urumva mwari mugeze kwa muganga, umugeze kwa muganga ibikurikira byavuga ko bagucumise, ibyakurikiye byagenze gute? Mbo byakurikiye maze kuncumita naragwaye. Gushika naho bishika yuko bacu kuboko bagukurako. Ukuboko baguciriye mu bitari bya kuboko gishimwe bitaro cy'Ubujumbura ko je bajanye ndemye cyane. Nagiye kuma ndiyo. Eric, nabwiye abantu wanyu yuko jewe nsanzwe ndakuzi kuri ubwo bumuga atabwo mufise cyangwa se mugendana. Eric, ubumuga nk'ubwo bamaze kuguca ukuboko wewe wiyakiriye gute? Wabo bya wifashe gute? Kimisanzwe nviye nabi gose, nifata nabi ndarakundu ugende kubaho ubuzima bwose buranka. Mbo no mu kibano byagenda neza, ngezeho umaze kuva kwa muganga nakiri gukuntu mbona umenga sinzi kabisa, mbona ubuzima bwose buranse, ndimvira nabi gose kabisa kuburyo no kubaho biguma kungora. Mbega ho abo bagenzi cyangwa se bo wabonye bavyakiriye gute? Bona bagenzi kubera guko ako kazi nakamaze mu gihe gito cyane gose, niburi bari nk'amezi abiri kuko nyonga imodoka nyonga konyene amezi abiri yonyene. Mbo harageze igihe nze ndabegeraho bari umugoma kumwinuba kamengana aho banzi, ariko kubera umuntu umwe aragendanya akagira ikigongwe nkamusaba kama mu dufaranga nk'igihumbi cy'ibibiri byo gusumira abana kugira babeho. Mbega Eric, imbere yaho nta kandi kazi warakoze bwarwo bushoferi nyine wakora? Mbo bwa mbere narasanzwe ndagira namongere naragira udene. Yego naragira udene. Hanyuma ucuja mu ako kazi kandi ko kugira ko kunyonga. Yego. Bo Eric, mwatubwiye mumaze kubona ubwo bumuga mwitunganije gute kwana ko mwari mufise umuryango ndetse n'abana byahavuye ubuzima bubandanya gute? Mbo je narimviriye ati kubera yuko nubwo mugaye kuboko wacitse ndagenda ariko ndashaka kuba nogena gusaba kakazi kandi ko kuragira. Mbo bice bitubirana n'ingingo y'igihugu baci bafata yuko bitunga byose bidashobora gusohoka biguma mu nzu, umva nshambariramo byose cyane isanga ndi mu buzima nyine uko nasabiririza. Uwo musubuga ati nariko ndarondera basukuntu no shobora kugira ngo nshobore gusubira muri bwa buzina horamo kera, tinshube no basi no kurondera uduhene noragira tumuroneho byanse ubu nta nibyo ntibigikunda kuko ntago tugisohora intungu. None Eric, uno munsi nabonye hari abana nabonye akagahungu ni gwawe? Kana gangu kanje hariho nakandi bo ni babiri. None umunsi bariga
oya ntago biga kuko nta mikoro mfite kubigisha nta mikoro Eric ndumva by'ukuri bakunze ibikiganiro bica kuri Musi Champion TV murumva ko Eric kabisa yahuye n'ikibazo kandi hari ivyo yarashoboye gukora. Eric uno munsi ni giki ushobora gusaba abariko baratumviza ndetse nabo gufata mu mugongo? Kino bisaba ndabona ko abafata mu mugongo boma nk'agataye nkicara ko nkicara ahantu apana kuza ndiko ndasabiriza nyerera nkicara ahantu mvuga ati ndaronka n'amakeyo yo gusubira abana niko ndasabiriza mbonye wese yego wa mutahe ocubona wo dandaza ikintu cyosha kudandaza mbo tunodondana twinshi kuko hano shadandaza nk'ibitoke inanasi cyangwa mu kabutike nabonye agatanye n'ikisi none nkicara mu kabutike nadandaza ngumira hafi yego. Eric ni giki ukunda mu buzima bwawe? Kerekeye ubuzima bwawe bwa misi yose ni giki ukunda bano ukora ukunda mu buzima bwawe usanzwe ukunda? bonje nifuza kubaho neza mu muryango, nifuza ko abana banjye bakwiga, nifuza mbere ko biga bo nifuza kuba yuko no kwicubahiro kupana udansaba ari wese kubera ntera ikibazo mu mutima cyane. Muri market Eric je ndakunda guhagararira izina ryanje ati ndumva ko nitwa Eric atari Eric wa wundi asabiriza vyompa agaciro, atari Eric wa wundi agenda arakoma amashi tinanje vyompa agaciro. Muri make bakunze ibiganiro bica kuri Musi Champion TV reka tubashimire cyane kwa kakanya mu dutije murumva ko Eric vy'ukuri afise ico asaba ariko arasaba twese ndetse mwese muri ko murakurikira kino kiganiro kugira ngo abokira ico bakora bashobore kugira mufate mu mugongo. Reka tubashime banwani ibiganiro bica kuri Musi Champion TV ukuntu mbandanya mudutiza kano kanya ariko kandi tubibuse mugende muze subscribe kugira ngo mbandanye mukurikirana ibiganiro byacu vyiza tubazanira ndetse by'ubufasha kugira ngo mwese mubandanye mugira ico mukoze muterera inkunga. Comment zanyu like zanyu turazikeneye ndetse mbandanye mugana share kugira ngo ibiganiro bisangize nabandi bose. Ciao ciao.